umuntu arisonera arisoni gute akadoka yisonera abona bamusumba abona bamusumba akajambo wobwira bariko barakuraba mu bo mwiganye kuri Mijo Talent TV kugira ngo bamenye Rebeka bazi Rebeka gezehe Rebeka byagenze gute akajambo kanyuma bo babwira nakaye nuko boza barira urakomeye sikomeye nukomeye nukomeye ubu sinkomeye neza urakomeye none burya ntiwibuka gusoma neza ubu nosoma wosoma ndagwaye ikaramu wo kwandika sinandika ndasoma urasoma ndakwereka ibintu usoma Sali bakunzi ba Mijo Talent TV turabaramukije aho muherereye hose ego nkuko mubibona twatembereye umuryango ku mazina banyitwa Ntakirutimana Joseline ariwe Jojo akaba ari je ndi kuri micro hama mu cameraman nawe ni Irere ego turabaramukije aho muri hose murabona umuryango twaramukije twatembereye uyu munsi nawe urashobora kubaramutsa ukabibwira ego turabahaye kazi amahoro y'Imana mwese mutwumviriza Imana ibahezagire ego akazina kanyu murashobora kwibwira abariko barabara kuri Mijo Talent TV mukabibwira jewe nitwa Ngenze Make Pascal nkaba nubakanye n'uwitwa niyo yitungira Aline yahamubona ni muhiri wacu bakunzi ba Mijo Talent TV turabaha nuwo twatembereye kugira ngo abayagishe nawe ndibaza arashoboye kuba yoyaga reka nawe twumve ko ashobora kubibwira akazina kiwe mu ncamake turakuramukije turakuramukije yego bakwitwana jewe Rebeka bakwitwa Rebeka bakwitwa Rebeka yego babwira abakunzi ba Mijo Talent TV nitwa Rebeka babwire cyane nitwa Rebeka baramutse nitwa Rebeka bakunzi ba Mijo Talent TV mwabonye mushobora kwibaza ngo Mijo Talent TV iri mu biki twatembereye umuryango nukuvuga umuryango twatembereyemwo n'umuryango uri hagati mu gihugu mbe aha turi bahitwa gute aha turi bahita ku Musenyi muri komine ya Mpanda intara ya Bubanza agacimbiri nako ni Gifugwe bakunzi ba Mijo Talent TV mwumvise aho turi n'ahantu bitwa ku Musenyi intara ya Bubanza Igifugwe ego mushobora kwibaza ngo mbe bajya bari mu biki twatembereye umwe mu bavukanyi numwe mu bo twagendanye numwe mu bo twakuranye numwe mu bo twiganye ariko tubona ko ubuzima bitagenze neza inyuma yo kwiga kwiwe inyuma y'ubundi buzima bwiwe ego turashobora kubaza abo twahasanze bashoboye kuba bo tubwira mbega uyu muntu twaje kuraba byagenze gute intandaro y'ibi byose mwabibonye gute mwebwe kugira ngo bigende gutya byatanguye gute mu bisanzwe byatanguye buke buke umwaka baronka ko diplome ico gihe yaronse diplome tubona ko ari agasoro gatanguye kwinjira tuko turaganira twarabona ko yagahuka rimwe rimwe agashaka gutango yiruke nko saa munani y'ijoro yaradukanga twese tugakanguka tugacakira agomba kwiruka ngo yigire ico gihe twaragize ibibazo ntitwatahuye ibyo ari byo twaciye tubandanya turamukurikirana buke buke turamujana ku baganga abapsikologe muri ico gihe turabona yuko bitera bikomera hagomba kubamwe ibintu by'ubusazi yaragize ibimenyetso nk'umusazi hanyuma cha tumutwara aho bita kwa Rojanti kumuvurizayo twaramutwaye inshuro ya mbere tubona araronsa agahengwe turamutahana mu nyuma birongera biraduka kandi twongera turasubirayo yongeye kugira agahengwe twongera turamutahana mugabo ko byagumye byirepeta bisubira twavuye tumutwara amasengesho hajya rero byarahavuye birakomera gose abamusengera baratubwira bati ibintu naho tuko turamutwara kwa muganga batubwira ko atari byo kwa muganga bakomeje bamusengera mugabo muri ico gihe byaragaragaye yuko harimwo impwemo mbi harimwo amapepo ukuvuga yuko abantu bamusengera byaravuga kandi bikerekana ko bigayana
bikamubuza gufungura. Yaramaze igihe kinini adafunguye nk'amayiga nk'atatu agahera. Abamusengera bisonzesha nk'iminsi 3, byo byamariye inga 3 bidafungura adafungura. Yarononekaye gose, aronda cyane, eka nyene turabona yuko atakira umuntu. Twarageze aho tubona yuko yataye ibiro, adashikana nk'ibiro nka 25. Hanyuma turamukura aho hantu bariko baramusengera, tumusubiza muhira, ayongera turamushira kuri regime, hanyuma arongera arafungura. Ubu murabona yuko yongeye kuvyibuha, aha mumubona siko yahorangana, yarigeze kwa mutoya gose, nk'umwana mutoya akamwiteruza ari umwe. Yarataye ubwenge, aha mubona nta kintu na kimwe avuga kiri ku rutonde, avuga ivyo yiyumviriye we nyene yishakiye. Muri make nuko byagenze. Yego bakunzi ba Mijo Talent TV, sukubesha uyu turi umwe kuko mu bihe twagiye tucamwo twari kumwe, mu bihe by'ishure twari kumwe, mu bihe byo gutora diplome twari kumwe. Yego umuvyeyi yamubaye hafi, mbewe mufanike. Ubu ni mushiki wanje, gusa ndi mukuru wabo kubera ndamusumbye nk'imyaka ishika nka 18 ndamusumbya. Ni ukuvuga yuko ari mu bana bato cyane twavukanye. Inyuma yiwe hakurikiye abana 2, umuhungu umwe n'umukobwa umwe muhererezi. None watubwiye ngo mumaze kubona atanguye gukangagurika mu ntango yabyo, abatera ubwoba muryamye. None ico gihe mwebwe mwatanguye kwiyumvira ko mwaja kwa muganga, mwariyumviye muraja kwa muganga. None mushikiriye abaganga bababwira gute? Indemeshanyo babaha canke seke inyishu babaha kugira ngo mumenye ubugwayi bw'umugwayi wanyu bababwira gute? Ikintu bakunze kutubwira cyane kuko bari abapsikologe, batubwiye yuko atawovuga ibintu bimubabaza. Naguciriyemwo bakunzi ba Mijo Talent TV, hari benshi bashobora kuturaba batumva psikologe icarico. Urashobora kubabwira mu Kirundi ukababwira ati psikologe twamujanye ku muganga ameze gutya, canke mu Kirundi kugira ngo bose bavyumve, kuko biragoye, si bose baja kudukurikirana bashobora kuba bo kumva psikologe icariko. Psikologe n'abantu baba barize ibintu by'imibereho y'abantu. Ni ukuvuga yuko bavuze bati kumbure ingwara yiwe yavuye mu ukugene yoba yarakuze, yoba yarabayeho, narirya abavyeyi bapfuye akiri muto gose. Mbere byaranashitse papa wacu yapfuye mu buryo bubi kuko yishwe n'abagwanyi. Hanyuma rero ico gihe yaragize umubabaro munini cyane, biyumvire ko arico byoba byavuyeko. Baca batubwira bati kuganira nawe bisaba ko tumuvugisha, tumwitondesha kandi tumujana mu bintu byiza, ntitumwibutse ibihe bibi baraciyemo. Ego ico gihe rero batubwiye bati nimwakomeza muri iyo nzira kumbura ingwara izogabanuka, byose bitewe bihere. Ego ico gihe urumva mumaze kumutahana barababwiye ati kumbure birashobora kuba bivuye yuko umuvyeyi wanyu yitavye Imana akiri muto, kuko urumva ko yari uwanyuma. Ico gihe mubigendereje nkuko muganga yibabwiye nta cigeze gihinduka? Mu bisanzwe ntaco twabonye gihindwa kininiya, kubera yuko nabo tuvukana bose twarabahamagaye turagira inama, barabitubwira, twarabigendereje, turabigendera ibyo ntibatubwiye, mugabo nta cyahindutse, byashishikaye bikura gushika naho byenyuza, biraboneka ko ari umusazi nyamusazi. Muri ico gihe bimaze kwenyuza mukabona ko ata bintu, kwa muganga bakababwira ati ico twobafasha nuko mwogenda mukamuyagisha mumunyegereje. Ico gihe ko tuzi neza umaze kumva ko kwa muganga bakubwiye ibintu nk'ivyo, mugabo ukabona ko atamuti baguhaye, ico gihe nimuyumviye mu bintu ati ko batubwiye ko bishobora kuba ari akaronda tuvuge, canke yewe yaragize igikomere kinini kuba yabuze abavyeyi bakiri batonya, urumva ko yari umwana mutonya, nimuyumviye kuja ku masengesho kugira ngo bamusengere? Ibyo byose twarabyiyumviriye, twaranahamagaye n'abasenzi, babanza baramuraba uko ameze nyene ko biragenda, baca baratangura kumusengera. Ibyo byose byabaye abasenzi bari iruhande yiwe. Yego muri ico gihe byabaye abasenzi bari iruhande yiwe. None inyuma yaho
mumaze kubona ko atagihindutse mwabyifashemo gute nk'umuryango mwabyifashemo gute kuko biragoye mu gihe mu muryango atawundi muntu mwari bwabone ko bishikiye mwe mwabyifashemo gute mwabyakiriye gute nka musaza wiwe mu rugo abo mubanye bavyakiriye gute mu bisanzwe nk'abo birara nabo bo ku gitanda kimwe ntibasohotse babitahura kuko bo barashaka no kumukankamira no kumutuka bagashaka ko yova mu cyumba baryamyemo mugabo kubera ko natwe twari twamaze kumenya ibyo bintu ibyo ari byo twaciye tubabuza ko bandanya bamushishitira gutyo ahandi ho twebwe natwe byaruteye ubwoba rwose kuko byaratugoye kumenyera kubana n'umusazi ariryo rya mbere tubibayemo byaratugoye cyane kuko nko mu ijoro atangiye kutubuza amahoro tutanguye kutaryama twarumvise ko twatewe n'igitero kinini cyane nicyo cyatumye duca twitura kwa Rojane kugira ngo turabe ko hari icyo bodufasha muri icyo gihe urumva ko nabo mu bana byabagoye kugira ngo bamenyere kuba bobana n'umuntu w'umusazi muri icyo gihe yasa nk'umusazi koko urumva ko no mu ijoro mutaronka amahoro none muri icyo gihe ku kazi mukora ka misi yose mufise umusazi mu nzu byaraborohera ntibyoroshe na gatoya kubera ko hari aho twarara tutaryamye nk'ijoro ryose yatorotseho nko mu ijoro tukaja kumuhiga mu mihana baduhamagaye batwereka iyo yaroye urumva ko twafashe umwanya munini ya mu ijoro tumugarukana muhira mu nzu ni ukuvuga bukeye ngeze ku kazi nanje aho nkora ntibyoroha kubera iyo stress yaguma igaruka ibyo bintu byaguma bingaruka mu mutwe kandi gatowe na je bitiro ryarikanga kumfata ndi ku kazi yego ntibyanyoroheye na gatoya bakunzi ba Mijo Talent TV murumva ko ari ibintu bibabaje cyane kubona umwigeme nk'uyu uyu ni umwe mu bo twahereje rimwe ni umwe mu bo twagendanye ariko inyuma yuko yatoye impamyabushobozi ibibazo byamushikiye namwe muri ko muravyiyumvira none ku bantu nk'ubu turiho murabona ko ubuzima budasezerana kandi ari ibintu bigoye cyane none tubabaze bavyeyi none ico gihe mubaze kubona ko bitagenze neza mumaze kubona ko bibagora mu buzima bwa misi yose mwarabandanije mwihangana gushika n'ubu aho mugeze murabona ko intambwe ageze ko kuva mwizera ko mushobora kugenda mu masengesho canke bakaza bakamusengera murabona ko hariho intambwe ageze ko kugira ngo agarure ubwenge mu bisanzwe ikintu cyane twakoze twabanje kubimenyesha umuryango bose baramenya ingwara agwaye yariyo hanyuma tutangura ibyo gukurikirana iyi ngwara yiwe kugira ngo turabe ko yokoroherwa maze agakira akongera akaba nk'uko yari ameze kera rero ni ukuvuga yuko uko mumubona uku nababwiye ko atari ko yangana mu minsi hezeho yaronze rwose arahera ko nta kintu yashira ku munwa nta njya nta mazi nk'indwi nka zitatu zigahera natwege bikadutangaza ingene umuntu yomara indwi zitatu atakintu afunguye rero abamusengeye baramusengeye ko iyo mpwemu mbi yomuvako ico carabaye iyo mpwemu yo kutarya yaramuvuye ko yarahunze ubu turabishimira Imana kuko arafungura neza kandi aranwa tangorane bimwe byo kwa nkinja byaraheze iyo ni intambwe ya mbere nkuru ni naco gituma mubona n'ubu yatoya kabiri ubundi bwo mu minsi heze suku byari bimeze hanyuma igikurikira turabona ko yatanguye gutangura kugenda yicaye aha ntashobora kuhaguruka agenda yicaye ibyo byaramaze nk'amezi nk'atanu adashobora no kunyiganza haryamye ni ukuvuga musha mubyumva namwe ibijanye na pipi kaka yabigirira ahari na n'ubu niko birabigirira ahari mugabo arafise agahengwe kubera ashobora kunyiganza wenyene nayo ubundi bwo kera batamunyigangije ntiyanyiganga no kunyiganga yaguma aryamye ahari bakunzi ba Mijo Talent TV mwogira ngo nayo turiko turivugira ariko ndibaza neza iyi foto muyiravye murabona neza ko yari umuntu nk'abandi kandi yari umuntu kweri wakaranga yari umukobwa nk'abandi murabona iyi foto je ndayibonye inyibutsa umunsi wiwe yatoye ko diplome yego murabibona yari umuntu aberewe kandi yari umuntu abegwa kandi yari umuntu avyibushe cyane urumva ubuzima niko bigenda mugabo iyo bishitse urihangana turashobora kukuyagisha Rebeka urakomeye Sigomeye
ntukomeye ntukomeye ubu ubu sinkomeye neza. urakomeye none burya ntiwibuka gusoma neza Ubu nosoma. wosoma ndaguhaye ikaramu wo kwandika Sinandika ndasoma. urasoma ndakwereka ibintu usoma Mbinyereka nsoma. bakunzi ba Mijo Talent TV urumva ko ari umuntu yize uko vyagenze kose yari yarize aratwemereye ko ashobora gusoma dusomere ngaha Rebeka Ahe. aha handitse gute Eme. aha handitse Eme. aha naho handitse Rebeka. Rebeka none Rebeka nk'ubu nk'uwo kubaza ati none nk'ubu woshobora kwandika izina ryawe ryose wabishobora Izina ryanje ryose. Yego. tuguhe ikaramu twandikire akira dufatire gutya dufashe gatonya turebe ko Rebeka acibuka kwandika kuko imyaka ihashize ni myinshi ni ukuvuga ni umwe mu batoye diplome mu 2016 imyaka 5 urumva irashize mugabo urumva naho vyagenze gutyo aracibuka kwandika kandi atubwiye ko ashobora no gusoma kandi no gusoma mwavyumvise ko yavyisomeye Unyereka rero ibyo nza ndasoma. andika izina ry'iwawe ry'ikirundi Ikirundi. Ikirundi izina ry'iwanje. ego Niri ikirundi niri. Ndandika ikirundi cyane ni twuko. Ikirundi ni twuko. Ni twuko. Bazana ibintu byinshi. Niyo. Ndakuma mureke nandike ntugume nange. andika turakurindire wandike kandi uriko urabitora nuko nyene Ndazi ko mudodo muramvugira. tuzokuvugira kandi Mijo Talent TV iriho ku bwawe abantu banyu barabibona wowe cugira ico babari Yego. Muramvugira. Reka nandike muramvugira. Ndabona nuko. Then yego Komana rikishiye hiyo. wowe dusomera ivyo wamaze kwandika Rebeka Jewe. bidusomere Niyonji. niyo nzima witwa niyo nzima wewe Rebeka. Jento Rebeka. Jento Rebeka. urabona ko biriko biraza nk'uko umuvyeyi wiwe ariwe musaza we yatwijeje ko biriko biraza Imana iriko irabikora Rebeka ariko aragerageza aho uri hose uyumvire kuri Rebeka wiyumvire ati nanje ejo byogenda gute mu gihe ico kibazo no kigwamwo murabona uko bigenda kose ko agerageza agashobora reka tubahe Rebeka umuvyeyi wawe ninde Muvyeyi wanje. yitwa nde Muvyeyi wanje. Yituku. wandika amazina y'umuvyeyi wawe uribuka umuvyeyi wawe Muvyeyi wanje. yego Yituku ntozenya. Umuvyeyi wanje yitwa Orindiye. Indira udundabira sinungana. Yitwa ko. Robo yitwa byo umuvyeyi wanje jewe. Yitwa Anzuhore. Yitwa Nakigenza. yitwa Ntakigenzo uyo yari mama wawe canke yari papa wawe Yari papa yari mama wanje. yari mama wawe Yego. Ngaha tukumana yitwa Nakigenza. Mugire umuvyeyi wanje yitwa ngwiki.
papa wacu yitwa Sinabajije Aroni, mama wacu nawe yitwa Nakigenzo Aroni. urumva ko nawe biriko biraza, urumva ko ibyo ariko aratwishura ari byo nawe twishuye. Yego, none rebe akajambo ka nyuma wobwira abantu mwiganye bariko barakuraba kuri Mijo Talent TV, akajambo wobabwira kugira ngo nibakuraba kuri Mijo Talent TV bumve ngo Rebeka yadutumiriye kuri iki. Kudanye umuntu arisonera Arisone gute akadoka yisonera abona n'abamusumba abona bamusumba. Akajambo wobwira bariko barakuraba mubo mwiganye kuri Mijo Talent TV kugira ngo bamenye Rebeka bazi, Rebeka agezehe, Rebeka byagenze gute. Akajambo kanyuma wobabwira nakahe? nuko boza barisonera bagasonera ikiremwa muntu bakubaha umuntu birakomera, badoze barubaha umuntu byama bikomera. None Rebeka wewe wotubwira, uribuka mu misi yawe yakahise, uravyibuka ukiri ku ishure, uribuka ubuzima waba wari urimwo ubwa mbere? Ubuzima narimwo jewe ndi ku ishuri mbwira nyine namenyisha bugufi ntekereje ntekereje ni ubuzima bwiza manze ntekereze basi kuba guca bugufi. Naguma niyemeza ibintu ntashobora. Bakunzi ba Mijo Talent TV, reka tureke kugora umutumire wacu, reka tureke kugora umuntu wacu twagendereye, kuko murabona ntibiraba neza nkuko byahora. Ni ibintu bijya kugenza buke buke, kuko urabona ko ntibiragenda nkuko byahora kera. Yego Rebeka, basezera abo kuri Mijo Talent TV ati ndabasezera. Mugende mudoze murada cameraman bagi bariko batwereka tuzokumara Uriya babwira ati abo kuri Mijo Talent TV, abo kuri Mijo Talent TV bayi ndabashejeye. Kino wabasaba niki? Ikintu nabasaba nuko baguma ngaha, bazogume ngaha nyene, ivyo nyene bizogume ngaho. Urumva kubwi bashaka ngo tuze tugume ngaha. Ego bakunzi ba Mijo Talent TV, reka tubashimire tubakengurukira ku mwanya muduhaye, kandi tubasaba ko mwobandanya mutukurikirana mu kugira subscribe kugira ngo mumenye byinshi, kandi hakaba hariho icyo afasha yo turondera, kuko inimero ziriko ngaho. Murakoze, naho ubutaha. Bavyeyi urashobora gusezera abo kuri Mijo Talent TV. Ego murakoze. Mu kurangiza nagomba ndabashimire, nkuko mubibona uwarwaye twamushize amaboko y'Imana, kuko twebwe ntacyo dushoboye. Twamushize amaboko y'Imana kandi turizeye ko azokira. Nuko mugira amahoro. Akajambo kanyuma ubwiye abanwanyi bariko baraturaba kuri Mijo Talent TV nakahe? Kuko Rebeka arafise generation. Rebeka urabona ko afise abo bagendanye, kandi benshi ndazi ko baja kudukurikirana kuri Mijo Talent TV. Nakahe gikuru nabonye nuko abo byagendanye, abo byiganye ntibamuhevye uku, baraje kumusuhuza, n'abandi bahora baza. Turizera yuko n'abandi batazoduta gutya bazoguma baza. Ico twababwira cyanyuma nuko bokwizera uhoraho bakamwizigira, hama akabagufashanya mu bihe bikomeye nk'ibi. Murakoze. Murakoze namwe, turabashimiye ku mwanya mwaduhaye, ku kigoro mwaduhaye. Rebeka turagushimiye cyane abo kuri Mijo Talent TV ku kanya waduhaye wemeye kutuganiriza. Sawa, turagushimiye, turakoze. Murakoze. Mudoze murampa rero cyo kurya. Bakunzi ba Mijo Talent TV, indero runtu. Yego urakoze cyane. Indero runtu kabone nanje urabona birakomeye. Nubaha indero, ati indero bawubaha, nyigisha inshuro nyinshi bawubaha. Yego uburandera. Reka tubashimire tubabwira ngo naho ubutaha. Wewe wabikoze kugira ngo turabe, jya kuri subscribe, wowe tarabikora genda ubikore.
nabo utaha tuzosubira bye